Ndabankurabe. Ndabankurabe maze tuvugana ukuri. Ndabankurabe ni ikiganiro gifasha abanyagihugu kumenya ukuri kwinyegeje mu mvugo no mu ngendo z'ababarongoye. Mugishikirizwa n'incabwenge ziyemeje kwamana ntaryo zimurikira abanyagihugu kugira ntibagwe mu kaziri bakita kaziba. Ndabankurabe maze tuvibuja tuje ku murongo. Bashinga ntaye bapfasoni eka namwe bagabo namwe gwerwarwa sindabibagiye ndabaramukije ntimusangwa amahoro n'amahonda eka imari n'Imana. Ndi Sebastiano ntawongenda mumenyereye mu kiganiro Ndabankurabe. Igiheruka nkuko abakunze kunkurikirana bavyumvise cyari gifatiye kwitandukaniro riri hagati y'umugabo n'umushinga ntahe. Nari nagisozereye ndabemerera ko mu gikurikira nzoba yagira ingene ubushinga ntahe bwagiye buratosekara. Ico noherako ntihagira abavyihenda ko ubushinga ntahe ntibwatanguye gutosekara kuri iyi ntwaro ihari ubu. Reka ndabikubwire nimba atavyo waruzi canke ndabikwibutse mu gihe waravyibagiye. Ku ngoma yo mugango yiprona haradutse ibintu bibiri novuga yuko biri mu vyatanguye gutosekaza ubushinga ntahe. Icambere kwari ukuntu uwo mugango yiprona nyene ufata vyari ibintu ufatira ko mu kwita umuntu umushinga ntahe. Ca kabiri yabaye amashuri. Umuntu rero ngo yereka ngo nuko ari ndongozi mu mugambwe canke utwara ku rwego runuru ugatumba canke kwizona canke kwikomine maze ntahe agasekeza abashinga ntahe basasa nawe agasasa ngo numushinga ntahe. Aho nyene nkuko twese tubizi ibiranga umuyoboke w'umugambwe n'ibiranga umushinga ntahe ntaho bisa bisana. Ego simvuze ko mu mugambwe hadashobora kuba hashinga ntahe, ariko sinovuga kandi yuko umuntu ngo nuko ashoboye ivyo kwamamaza umugambwe n'ivyo kuyoboka ngo nibiranga ubushinga ntahe nawe ababifise ihibambewe. Ntivyagarukiye rero ku mugambwe nkuko ndabivuze, vyaragiye no ku mashure, ku vy'amashure. Umuntu ngo nuko asohotse ishure gisumbuye maze diplome yiwe igaciba intahe, abashinga ntahe basasa nawe agasasa. Hari umugani nkunda cane w'igiswahili uvuga ngo elimu huwa inatibu ujinga wala sio upumbafu. Mu kirundi novuga nti amashure avura ubujuju ntavura ubube gito. Umuntu ararangije amashure ngo aciwe umushinga ntahe. Nawe umushinga ntahe bayo. Abaciye mu ishure murabizi, reka tuvyibukanye gatoya. Urabona nk'umunyeshure mu gihe abandi baba bariko basubiramwo ivyigwa mw'ijoro, maze nawe ugasanga aratumye ku gapapuro ariko yandika agapapuro canke udupapuro yandika ko ibintu yibaza yuko ejo uca biza mu kibazo. Ubwo rero ikibazo caza wewe aho gukurinyisha mu mutwe ngo uwo ariko akoresha akagapapuro twakita imbago. Abo businzi ukuntu muvyita twakita imbago. Abandi rero aho gukoresha umutwe wabo naga akoresha iyo mbago akabaga. Yahindutse umuyanga yanga ntakiri umunyeshure. Uretse no kwiba ibibazo rero hari n'abanyonora udukoresho tw'abandi nk'ababaye mu ndaro bo murabizi. Canke tureke n'ivyo vyo kwiba. Hari n'abandi wasanga atagatima ko kuyobora abandi bafise ibintu by'ubuyobozi batabifise ko n'ikintu ahubwo banabinebagura. Hagira nko gutora umukuru w'ikirasi abo twita abaderege canke ubuserukira abandi ku rwego rw'ishure abo twita abadwaye, ugasanga we ntibimuraba. Eka mbere nko ku munsi w'amatora nkogiye bandi bari mu matora ugasanga yigiriye mu bindi, ugasanga si hari. Abantu nk'abo rero
ngabo ngo baronse za madiplome maze baciye babashinga ntahe. Amashuri avura ubujuju ntavura ubuhimbiri, ntavura ubube gito. Nagomba mu nkundira ahubwo ndababwire yuko mu Burundi ishuri ry'abazungu ritaraza. Ishure ryonyene ryabaye mu Burundi ay'abazungu ataraza ryari ishure ryategura abantu bagomba kuzoba abashinga ntahe. Haraba mu wa mbere no mu wa kabiri no mu wa gatatu, eka nkuko amashure y'ubu y'abazungu muti woho ntuyivugije uyiciye umurya. Nukuri vyaraba nuko vyari bimeze mpe. Utaratangura ishure yitwa umukungu, mukuri tangura naho yahera mu bakungu b'imbere, gutyo bakamwihweza bakabona yuko ari umuntu ivy'ubushinga ntahe avyitayeho avyegereye ko ari karavyegereza, gutyo akazotina akaja mu bakungu b'imbere. Nako akazotinda akaja mu mutamana murantunga, kava mu bakungu b'imbere akaja mu mutamana, dogiri bakamwihweza umwaka umwe, imyaka ibiri, imyaka itatu canke irenga, hagatinda katirwa akaronka diplome akaba umushinga ntahe. Ariko rero ushima ryari ishure nuko nyene kwatigwa, ego yaba yatiwe yarahabwa intahe, mugabo ntivyavuga yuko ibiringo vyose bijanye n'intahe abirekuriwe. Hariho ibiringa adafitiye uburenganzira. Ndaguha nk'akarorero, mu vyo guca imanza ze muri kavukire mu vy'iwacu hari ivyo bita nko gushinga no kubaza. Gushinga ni harya urya ari mwikombe, urya ari karabura, urya bicaritse harya babicarika twita mwikombe. Ni harya yavuga ibintu akabivuga, hanyuma hagacaba umushinga ntakamwumviriza. Hagiye kuvuga umushinga ntagaca asubiramwo ivyo wa wundi yavuze, ijambo kurindi, urudome kurundi, dogiri urudome kurundi, vyose akabiheza. Ati suko wavuze. Ni gake uburana yavuga ati suko wavuze, kuko ni gake uwo mushinga ntahe ivyo bintu ataba yabisubiyemwo neza. Nagoma njije mu gato yadutwenge babandi bakoresha imbago, hanyuma baheje amashuri bagaca bitwa abashinga ntahe. Nibaza yuko ico kiringo cari kubagora kuko bisaba gusubiramwo neza ivyo umuntu yavuze ataho wavyanditse ubikura mu mutwe. Nibaza ko vyari kubagora. Nuko rero ego nyene kuri ivyo vy'ishure hari n'uwo wasanga azi gushinga mugabo usanga ntazi kubaza, yaca ahereza intahe ubundi yibaza yuko azi kubaza kumusumvya. Nkakurya amuhora mubibona mu mashure mwebwe muriko mwandika ibitabo mu mashure ya kaminuza, uri harya anokwita naho nyene mwikombe, eka si mwikombe naho harya kuko ntuburi kuraburana, harya wicara uriko urasigura igitabo cawe. Urabona barya abantu batatu canke bane bari imbere yawe abo mwitajiri, murabona kuya kuntu baza barahana ijambo. Niko bahana intahe rero hariya mu guca imanzi wacu. Riga jambo kurya barihana barya barimu barihana umwe wese akwirikije ivyo yumva canke ubumenyi ariko n'uburambe. Niho ubona haraba abarimu bimwita ba assistant, aba docteur, professeur Doran, professeur titulaire n'abandi. No mu washinga ntahe rero ushima ryari ishure kwari uko hageze guca urubanza umwe wese yafata intahe canke yafata ijambo ku kiringo iki niki bikwirikije n'ubumenyi canke uburamba afise. Bakaza mu vyo gusoma kujana urubanza mu mwiherero, hakaza ivyo kumena impuri, hakaza ivyo kurusoma. Suwa ariwe wese yamena impuri, suwa ariwe wese yasoma urubanza. Eka haba hari umutama w'igicocoro abizi avyumva bifisemwo uburambe n'ubumenyi, niwe ayo amabanga nkayo yo kumena impuri yo gusoma urubanza niwe baya. Suwa ariwe wese yabigira. Ivyo murabizi abafise abo bagifise akantu ku Burundi utabibonye ngira ngo yaravyize mu ishure nuko. Ariko ivyo rero iryo shure ryacu ryaraheze, ubibiri ubu nibindi. Imanzi wacu ntizigicibwa n'abashinga ntahe b'ibicocoro, suko bimeze. Kandi aho bigoreye hahandi nyene hamwe wa mugangwe kujya wafata abantu
bijya bintu wafatira ko mu kugira abantu umushinga ntahe wa mugambwe umwe na bimwe vy'amadiplome erega n'ubu nivyo biriho erega n'umugambwe uri ku butegetsi nuko nyine ubigira erega ntitubidehe namwe murabibona none ku mitumbi wanyu uko bimeze uretse ko n'ijambo ushinga ntahe barigararije bakitiramo kwita abakungu abagabo bambe murantunga bakitiramo kwita abagabo ubu na bwa butungane bwo ku mutumba bwahora butunganywa n'intungane n'abahumure b'ibicocoro ubu bwahebewe insoresore abantu bafise amaraso ashushe ibishirira abantu bagifite amaraso arurumba abo nibo ubasigaye arabashinga ntahe ubu nivyo mubona umuntu angana n'abuzukuruza bawe arakwicarika mw'ikombe agafata intahe akayigukubita mu gahanga agasoma urubanza akarujana mu mwiherero akakumena impuri eka umuntu yemwe angana n'umuzukuruza wawe yego mama yitwaje ngo nuko ngo ari mu mugambwe none ni kangahe mu mazi iminsi mubona abantu ngo yerekana nuko ari umukuru w'umugambwe ngo ku mutumba canke ngo kwikomina canke kwizoni araje agasasa mu rubanza canke akaza kugutwara ngo wakoze ikosa ukamengana umucamanza ivyo nayo ntimumaze kubibona aho rero niho ugize imana bakagushira n'urwo rubanza ntibaguhize izindi nsoresore ngo zigukosore zigukorereko nivyo vyasubiriye ubushinga ntahe jewe rero nkibaza ico gihugu ga yemwe kuba umushinga ntahe ari ukuba utonye mu mugambwe kuba umushinga ntahe ari ukuba uri umuntu akorera umugambwe none ivyo bintu ubwo bushinga ntahe none mwumva buzogenda gute mu ico gihugu kizotwagwa gute igihugu ahantu hose muzobirabe igihugu ahantu hose urwaruka rwagiye imbere nararibonye mu gutunganya ivy'imibano urwaruka rukaba ariko rusigarana ijambo izi naribonye zose zikigizwe inyuma ico gihugu vyarakigoye tubivuge tubisubire urwaruka rurashoboye nzobigarukako hariho ibintu rushoboye rukwiye gukora nzobigaruka ko mu kiganiro gikurikira barazi gukina umupira biraryoshe barashobora kubaka amazu biraryoshe barashobora korora kijambere barashobora kwiga barashobora kudandaza barashobora n'ibindi vyose ariko iyo ntahe yo kumugina aho iwanyu mu bucimbiri ikaba idasubiye gusubizwa ijambo ngo abashinga ntahe basubiye bayifate n'ubundi igihugu kiracagowe ico mutazi hari abubaza ngo Burundi igihugu kimeze gute ngo igihugu kimeze neza wibujumbura abantu baranywa ivyeri ibujumbura imiduga iratembera amazu arubakwa mu bisa igihugu erega kigizwe n'abantu 80-90 barenga kwijana ba mu gihugu hagati igihugu si Bujumbura igihugu si Gitega igihugu si Ngozi igihugu ni hariya mu mitumba niho muhora muvyumva none mwege abize ibinyabuzima murabiza abize biology ikintu bita cellule n'akantu ibintu vyose byo mu mubiri biberamwo gapfuye n'umubiri ubupfuye aho nyene abazungu igihe batwigisha ibintu vyo gutunganya intwaro agacimbiri bakise mu gifaransa cellule no kuvuga iki ako gacimbiri ubako ari wakigize umutumba imitumba arigize amazone n'ibindi aho gacimbiri ubako kononekaye nukuvuga yuko akandi gacimbiri gakonekane ni igihugu cyose cononeka niyo gituma bakise cellule n'agacimbiri ivyo mu bizirikane igihugu gitungana iyo mu gihugu hagati hatunganye nuko bitegerezwa kugenda ubushinga ntahe butegerezwa kugarukirwa butagarukiwe nta kazoshoboka igihugu kirafise ukuntu gitwagwa hariho abajejwe intwaro hariho abajejwe ubutungane ubwo butungane mu vya kizungu ubutungane bwa kizungu buriho naho bukora uko bukora nyene mwese muzi ivyo sivyo bindaje ishinga no munsi muri kino kiganiro cyane buriho za parke ziriho ba procureur bariho baraca imanza ariko mu gihe hari iwacu mu mitumba urubanza ikintu cyose kibaye kijanywe no gutunganiriza abantu kizokorwa nabo bantu bitwa ngo bitwa abagabo yamara
bagaca baza gukora akazi k'abashinga ntahe. Ivyo bintu nta na hamwe bizoshikana igihugu, kandi ivyo kugira ngo uvyumve ntibisaba ko uri mu mugambwe, n'abari ku mitumba hagati murabizi, intungane murazifise, ariko intungane sizo ziri imbere. Bitagenze uko rero n'ubundi igihugu kiracagowe. Nagomba gusozera kino igice ca kino kiganiro mvuga nti mu bintu bagirije ubushinga ntahe abantu bari ku butegetsi kugira ngo bace mbere bahita ngo bakitirwa abagabo, bwagirije ibicumuro bitari bike, bikuru ni bibiri. Ijo navyo nzobigarukako mu kiganiro gikurikira, ariko mbaye ndabamenyesha yuko ivyo bavuze, ivyo bicumuro bavuze vyatumye bahewe ubushinga ntahe, ubiravye neza nukuri atari ibicumuro, ariko ibikurikira mu kiganiro gikurikira. Murakoze. Ndabankurabe. Ndabankurabe maze tuvugana ukuri. Muhejeje kumviriza ikiganiro Ndabankurabe.